reka nongere nkwifurize kugubwa neza uri mu bice bitandukanye aho uri hose ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka nizere yuko uguwe neza. Muraza kuza kwihanganira urusaku rw'imvura murajya mwumvamo. Ahantu hose tuboneye update tugomba kuyibagezaho tanu kwa tanu. Twasinye yuko nta makuru agomba kubacika kuko ikintu cya mbere burya ni amakuru. Ushobora kuba warakunze Ndimbati akina muri Papa Sava cyangwa City Maid n'izindi filime zitandukanye yagiye agaragaramo. Ushobora kandi kuba warababajwe n'inkuru ye yo kuba yarafunzwe n'ibindi bitandukanye, cyangwa warababajwe n'uriya mukobwa bikekwa ko Ndimbati ashobora kuba yaramusindishije ubundi akamutera inda. Ibyo byose nibyo ngiye kugarukaho. Ndimbati yasubiye mu rukiko, yagiye kuburana ubujurire ku minsi 30 yari yakatiwe. Reka nze tubigarukeho, gusa wibuke gukora subscribe n'umutari wakabikoze kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu n'ibiganiro bya buri munsi. Ni inkuru bahaye umutwe igira iti Ndimbati yongeye kwitaba urukiko. Wihoreye Jean Bosco benshi bamenye nka Ndimbati kuri uyu wa 25 Mata 2022 yitabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aburana ubujurire kwifungwa n'ifungurwa ku byaha akurikiranyweho byo gusindisha umwana utarageza ku myaka y'ubukure no kumusambanya. Ubushinjacyaha bwongeye kugaragaza ko bukurikiranyeho Ndimbati icyaha cyo gusindisha umwana utarageza ku myaka y'ubukure yarangiza akamusambanya. Ubushinjacyaha buvuga ko uyu mwana yasambanyijwe mu ijoro ryo kuwa 24 na 25 Ukuboza 2019 nyuma yo gusindishwa na Ndimbati wamuhaye inzoga izwi nk'amarura. Ikindi umushinjacyaha yagaragaje nk'ikimenyetso gikomeye ni ifishi y'inkingo uyu mukobwa yafashe akiri umwana zigaragaza ko yavutse tariki ya 7 Kamena 2002, bityo ko igihe bahuriye yari atarageza ku myaka y'ubukure. Ndimbati wamenyekanye muri sinema nyarwanda yaragaragarije urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko atanyuzwe n'ibyemezo by'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwanzuye kumufunga iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Yagaragarije urukiko ko atishimye uko urukiko rw'ibanze rwirengagije impungenge yagaragaje rukamukatira gufungwa iminsi 30. Ndimbati yongeye kugaragaza ko ibyamubayeho hari akagambane. Yagaragaje ko atigeze ahakana abana be kuva umugore abatwite kugeza bavutse. Yerekana ko n'igihe yafatwaga ko yari amaze igihe abarerera iwe mu rugo. Ndimbati yongeyeho ko ubwo uyu mukobwa yari atwite yifuje gukuramo inda arabyanga ndetse amwizeza kumufasha. Uyu mugabo wamenyekanye muri sinema nyarwanda yavuze ko ibyamubayeho ari akagambane. Agaragariza urukiko ukuntu umukobwa yabanje kumusaba miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda, kumukodeshereza inzu y'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse no kumushakira umukozi wize kwita ku bana. Ibyo we yahamije ko atari gushobora ndetse anabimenyesha umubyeyi w'umwana. Ndimbati avuga ko atumva ukuntu icyitwa ifishi ishingirwaho n'ubushinjacyaha bavuga ko ariyo igaragaza igihe uyu mukobwa yavukiye iriho intara, akarere, umurenge n'akagari, nyamara muri 2002 ubwo yavukaga bitarabagaho. Ikindi Ndimbati yagaragarije urukiko nuko ifishi yo kwa muganga igaragaza ko ubwo uyu mukobwa yari amaze kubyara abana be yabandikishije ku wundi mugabo witwa Kwizera Jean Claude. Ndimbati yagaragaje kandi ko ku ifishi yo kwa muganga uyu mukobwa yakoresheje amaze kubyara amazina y'abana ariho atandukanye n'ayo yatanze ubwo yatangaga ikirego. Akomeza agira ati nubwo yemeye gufasha aba bana, Ndimbati yabwiye urukiko ko akimara kubona iyi fishi yo kwa muganga yatangiye kwibaza icyihishe inyuma. We n'abamwunganira bongeye kugaragariza urukiko ko nta kintu na kimwe kigaragaza itariki nyayo uyu mukobwa yavukiye, kuko ni wabo ku murenge bagaragaje ko batazi neza itariki yavukiye. Bavuze ko icyangombwa cyari guciza impaka ari acte de naissance itangwa n'inzego zibifitiye ububasha, bityo ahamya ko
kuba idahari ari ikimenyetso cy'uko ibyo ubushinjacyaha buvuga atari byo. Bagaragaje kandi ko bafite icyemezo cy'amavuko kigaragaza ko abana bavutse ku wa 3 Nzeri 2020. Bereka urukiko ko bagenekereje amatariki Ndimbati yavuze ko babyaraniyeho ariyo ya nyayo kuruta ay'umukobwa yavuze. Ndimbati yavuga ko yaryamanye n'uyu mukobwa ku wa 2 Mutarama 2020, mu gihe ubushinjacyaha bwo buvuga ko baryamanye ku wa 24 na 25 Ukuboza 2019. Ikindi Ndimbati n'abamwunganira bagaragarije urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ni ukuntu urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwirengagije abari bemeye kumwishingira. Icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kizasomwa ku wa 28 Mata 2022. Ngayo nguko bw'aya makuru ari kutugeraho ya Ndimbati, n'andi yose turakomeza kuyakurikirana tanu kwa tanu, n'andi makuru ari kuvugwa urayahera kuyavugwa muri Ukraine. Presidence ya Ukraine yavuze ko umushikiranganje wa leta zumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken hamwe n'uwo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin bari Kiev muri Ukraine ejo ku munsi w'Imana. Rubaye urugendo rwa mbere rwo ku rwego rwo hejuru rwakozwe n'abategetsi ba Amerika kuva Uburusiya butera Ukraine haraheze amezi abiri. Uru rugendo rw'umushikiranganje Anthony Blinken hamwe na Lloyd Austin rubaye mu gihe iyi ntambara yinjiye mu kwezi kwayo kwa gatatu, aho abimaze guhitana baharurwa mu bihumbi hamwe n'amamiliyoni yateshejwe ingo zabo. Umuhanuzi wa perezida wa Ukraine Oleksiy Arestovich yavuze ko perezida Volodymyr Zelensky yabonanye n'abo bategetsi babiri ba Amerika ejo ku munsi w'Imana mu gihe igisagara ca Mariupol gisa ni caguye mu minwe y'Uburusiya, kandi mu gihe Ukraine ivuga ko ikeneye ibigwanisho byo gusatira Uburusiya. Uru rugendo rwagizwe ibanga na Amerika kandi ivyaruvugiwemwo gushika ubu ntibiramenyekana. Inyuma y'uru rugendo rwa Blinken na Austin, perezida Zelensky ategekanya kandi ku munsi wa kane kuzobonana n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres. Antonio Guterres ategekanya kandi kubonana na perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan i Ankara ku mugwa mukuru wa Turkiya. Kuri uyu munsi wa mbere azobonana kandi na perezida Putin i Moscow ejo ku munsi wa kabiri. Mu Faransa, perezida Emmanuel Macron yarongeye gutorwa kuzorongora ico gihugu hari ejo ku munsi w'Imana. Yatsinze uwo bari bahanganye Marine Le Pen ku majwi 58 n'ibice 2%. Perezida Macron yahabwa amahirwe yo gutsinda ku majwi 58% kubiyandikije gutora, mu gihe Le Pen nawe yahabwa amajwi 42% mu biharuro byashizwe hagaragara n'amashirahamwe akurikirana ivy'amatora. Perezida Emmanuel Macron abaye umuperezida wa mbere w'Ubufaransa atsindiye manda ya kabiri mu myaka 20 irangiye. Perezida Macron w'imyaka 44 y'amavuko aracafise urugendo muri politike yiwe muri iyi manda ya kabiri atorewe. Ubwo rugendo rugatangurira ku matora y'abashingamateka amurindiriye mu kwezi kwa gatandatu, ahatazi yuko azoronka abashingamateka benshi kugira indoto z'ivyo yifuza kuzohindura mu Faransa zizoshikweko. Ibiharuro ntabanduka by'aya matora vyitezwe kwemezwa neza na neza kuri uyu munsi wa mbere. Mu ijambo ryiwe ryo kwigina iyi ntsinzi yashikirije aho yari ku kibanza ciratiro ca Tour Eiffel ku mugwa mukuru Paris, Perezida Macron yaremeye ko azotorera umuti ishavu y'abashikiye uwo yatsinze. Avuga ko iki kiringo gishasha kidakwiye kubandanya nk'igihitiye mu myaka 5 amaze ku butegetsi. Tuve mu makungu tuje ku mugabane wa Afrika. Igisirikare ca Mali gitangaza ko abasirikare bacu 6 baguye mu bitero intagondwa zagavye ku makambi 3, 20 nabo barakomereka. Itangazo ryasohowe n'intwazangabo za Mali rivuga ko ikambi zatewe n'imodoka z'abakamikazi zarimwo ibibombe arizo mu bisagara vya Sevare,
igisagara ca Niono hamwe n'igisagara ca Bafu. Hambavu y'abahasize ubuzima n'abakomeretse, indege ya kajugujugu ya Mali nayo yarononekaye. Sevare iri mu bisagara vyatewe kandi n'igisagara kiri mu karere kitwa Mopti muri Mali cakoze gifatwa nk'ikirindiro gikuru c'umugwi G5 Sahel wahozemwo ingabo za Burkina Faso, Chad na Mali, Mauritania na Niger zari zagiye hamwe mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba. Ahandi havuga ubwicanyi ni muri Nigeria, aho abantu bashika 110 bamaze kumenyekana ko bafuye mu manuko bw'ico gihugu igihe ihinguriro ricukura ibitoro mu buryo butemewe n'amategeko ryasha ku munsi wa gatanu. Igisata kijeje gutabara cavuze ko abo bantu benshi basandavye inyuma yo gukomereka bikomeye. Igipolisi cavuze ko iki kibanza cahiye kiri hagati y'amareta ya Rivers hamwe n'ireta ya Imo acukurwamwo ibitoro. Perezida Buhari yaciye ategeka ibigo bijejwe umutekano n'ibijejwe guperereza kongereza inguvu mu kugara amacukuriro y'ibitoro yose akorera mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Isanganya ry'umuriro ku miringoti y'ibitoro muri Nigeria ryahitanye abantu benshi ryabereye mu gisagara ca Jesse kiri mu manuko bw'igihugu mu kwezi kw'icumi 1998, aho abafuye ari abanyagihugu barenga 1000. Mu kurangiza, muri Sudani abantu bashika 168 baraye bishwe mu murwano yabaye hagati y'imihari yitwaje ibigwanisho idacana uwaka mu ntara ya Darfur ya Sudani ejo ku munsi w'Imana. Imigwano yatanguye ku munsi wa gatanu mu ntara ya Krink mu burengero bwa Darfur nk'uko byavuzwe na Adam Regal, umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'impunzi n'abakuwe mu byabo muri Darfur, rikaba ari ishirahamwe ry'abagira neza ryigenga. Intambara hagati y'abenegihugu muri Darfur yatanguye mu 2003, aho mu kwezi kw'icumi umwaka uheze abafuye babaye benshi ku mvo z'amatati y'amatongo, amatati hagati y'ibitungwa hamwe n'amatati y'amazi hagati y'amoko agize ako karere.